Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Muri studio za RPA turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatatu Mukakaro umwaka wa 2026 nshuti ne mwakunze muri kwakurikira iradio yanyu RPA maje kuramutsa none n'abayikaze mu namakuru no munsi ayo nayo akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asabwa gushira mu ngiro ivyategetswe na sentare y'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko aho yemeje ko ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza kitubahirije amategeko. Mu ikete ry'urunani rw'abatavuga rumwe na leta Sefor Arusha rwamwandikiye rivuga kandi ko umugambwe FDD n'abarongozi bawukomoka ko bifatiye mu gahanga ingingo zafashwe na sentare y'ibihugu vy'ubuseruko kudashira mu ngiro ivyo yaciye. Imisi 10 irarumanye neza imiryango 102 y'impunzi zahungutse zivuye mu ikambi y'Inyarugusu zashikiye muri komine Nyanza zitaronkejwe ifashanyo n'imwe. Iyo miryango ibajije abishinzwe ibwirwa ko batababona ku rutonde. Mana makuru muraza kuvyumva. Umusemenyere ku misi yose ya gatanu naho ikiganiro dukingire ibidukikije. Uyu munsi tuzawugaruka ku ngorane abanyagihugu babiruhandi y'ihinguriro Buseko rihingura isima bamaze n'iyindi berekana ingorane bafise bakabura gitabara. Ana yandi ni mukaye sase inkuru imwe ukwayo. None ko mu ndabe garaje umukozi wa leta ngo tugende guhiga umukoresha wacu tugirana ibiganiro nibaza ko mwidodomba kuko mwaramubuze yari inyegeje numva tibaramutora n'ubu nico tubavuga turasabye ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha nuvuga hagati y'abakozi ba leta na leta none leta barayibuze nico tubago bayisaba ngo rero tuje hamwe twese tuje kwirondera. Ahawe umeze nk'abandi bavuga ngo neva ngo duhe igitoro nk'uko umenga hari hirobine y'igitoro ngo neva ngo turashonje ngo kurya byazimvye aho kuja kurima ngo bibareke ari vyinshi ngo neva duhe ivyo kurya vyazimvye. Imyaka 6 mbere nobabwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga narose diplome rero. None waremewe iki wotwereka we kubira kufise icyaze kwindura kuri iyi rigejo tuzopfa none barakizokubaza ati wewe none kwisi vuga kantu kamwe konyene wahinduye akakabu nzovuga nti jeje nari nifate nari gushobora kurya n'ubu ndabisize basigaye baririye rero nzosabo ngeze no basigaye baririye. Ndasubiye kubaramutsa reka ana makuru cyahere mu gisata kijanye n'ubutunzi. Umunyababanga mukuru w'umugambwe FDD Reveriano Ndikuriyo asa n'ubigaruriye igisata cyose cy'amashira hamwe ahiganisha imigisha Société de jeu d'argent mu gifaransa mu gihe ariwe yashizeho abarongoye ico gisata. Ishirahamwe rijya ridike giwe ngo niririha amatagisi kandi mashirahamwe yandi indwi akorera muri ico gisata. Ivyo bigatuma amafaranga y'umurengera aja mu mufuko umunyamabanga w'umugambwe ku ruhombo rwiga ca leta. Ni inkuru y'abagenzi bacu Walter Kwizera na Bob Rugurika. Kubwo masoko yacu kugeza amashirahamwe agera ku 9 higanisha imigisha niyo akorera muri ico gisata cinjiza amafaranga atagira uko angana mu Burundi. Aho nayo akabari 1xbet, Kings, Dahisbet, Bubet, 1tbet, Infinitybet, Megaloto, Meltbet hamwe na Lydia Lidike. Ayagera ku 8 muri ayo mashirahamwe havuyemo Lydia Lidike nasanzwe rizwi cyane ayandariye amafaranga y'ico gikorwa akora agera ku miliyaridi 4 z'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga rero yose mwumvise ayo mashirahamwe ariha agenzurwa
akongera akanakurikiranwa n'ibigo bibiri bishinzwe ico gikorwa c'ubugenduzi arivyo Nsoft na BN Partners. Ariko rero naho biruko ishirahamwe rimwe muri aya higanisha imigisha ibijanye no kuriha ayo mafaranga yandi mashirahamwe ariha ntibiriraba na gato. Iryo naryo sirindi ni Lydia Lidic ryegukira umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Lydia Lidic nta n'ikingorongoro ririha. Mbega ni kuki Lydia Lidic ryo bitagenzurwa nk'uko bikorwa kuri ayo yandi mashirahamwe? Birayobeye. Kubwo amasoko yacu ari mu bimbere mu bushikiranganje bw'ubudandaji, ico kibazo nibanga rikomeye riri hagati y'umuyobozi wa Rona ariwe Fabrice Niragira hamwe na Sebuja Reverien Ndikuriyo. Yamara rero biragoye cyane mbere n'inkari nk'umuzi wibuye kumenya neza amafaranga nyezina yinyizwa n'ishirahamwe ryo guhiganisha imigisha rya Reverien Ndikuriyo nk'uko amasoko yacu mu bushikiranganje bw'ubudandaji abandanya bimenyesha. Kandi undura rero ningene n'amanyobozi ya Rona ubushikiranganje bw'ubudandaji hamwe n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bose atanumwe yigera ca nikanda vy'ukuri amafaranga yinjizwa na Lydia Lidic. Ico kikaba ari na kimwe mu ngorane zizingamitse igisata c'amakori mu gihugu c'u Burundi. Kubwo amasoko yacu ivyo biriko biraba biza bishira ku mugaragaro intege nke z'inzego za leta bitewe n'igikenye ca bamwe mu banyepolitike na cane cane Reverien Ndikuriyo umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD. Ariko kandi nubwo Lydia Lidic ritigera rigenzurwa, amasoko atandukanye yose amenyesha ko amafaranga agera ku miliyaridi zibiri z'amafaranga y'amarundi ari uwitwa Reverien Ndikuriyo yegeranya buri kwezi. Mu gihe rero yandi mashirahamwe ayiganisha imigisha yoyo basi mu bigaragara anagerageza kubahiriza amategeko kubijanye n'amakori, ishirahamwe ry'umwe mu bazi mbere baramusa umugambwe CNDD FDD ryungukira amafaranga y'umurengera bimwe bidasanzwe mu nzira ziteye kubiri n'amategeko. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzogaruka kubijanye n'amagendi irangwa mu yandi mashirahamwe yo muri ico gisata, mbere wanashaka amanyanga akomeye akorwa mu nzego zo hejuru za leta. Barakoze bageze bacu Bob Rugurika na Walter Kwizera. Nayabwiye mu ntango zano makuru iminsi 10 irarumanye neza imiryango 102 impunzi zahungutse zivuye mu ikambi ya Nyarugusu zashikiye aho bita ku mucanga muri komine Nyanza intara ya Burunga bataronkejwe ifashanyo nimwe. Babajije abishinzwe babwira yuko batabona ku ntonde z'abahungutse. Ni mu gihe izo mpunzi zivuga ko yaba batari kuri izo ntonde ngo ntibari kubakira. Ino nkuru twateguriwe na Balthazar Miburu. Bamwe mu izo mpunzi bamaze iminsi 10 ngaho bita ku mucanga muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga baganiriye na RP yamenyesha yuko kuva bashitse ko atakintu na kimwe cyitwa imfashanyo barakubita ijisho. Uyo ari muri izo mpunzi avuga ko inzara kwigira ibikire aho bashikiye, batakambira ababishoboye bose kubagarukira ko mu kubarosa utwo baba barafungura. Ikintu na kimwe cyihuduma na kimwe umuntu ashitse aronka kijanye n'ico kurya n'amazi bayarekura biyaboneka abantu barihebuye icyo gifasha abantu bamerewe nabi niyo huduma isanzwe biriho none n'ukuri twabasenga mu tudodorere mu twaturise. Iyi mpunzi ivuga ko nimba babona batari ku rutonde ngo nibavugane na leta y'igihugu ca Tanzania hanyuma babasubize mu ikambi ya Nyarugusu aho bashe basubira kwandika urundi rutonde hanyuma baronswe iyo mfashanyo. Nimba babona ko bidashoboka nibagireke ikintu badusubize hariya babona ko tutanditswe bikwiye nibakumenyekane na serikali yabo kuko serikali na serikali nizo babikoze bakumenyekane na UN hariya muri Tanzania badusubize twandikwe neza hanyuma natwe tubona ubwo bufasha nk'ubwo abandi babonye. Igikunze ni rwose ko turanurwa mu bandi tukabicira tuce tubaho gute. Izo mpunzi aho ziri aho bita ku mucanga ziguma zisabiriza urenganye wese kugira baronke utwo bashobora gushira ku munwa. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abakora mwishira hamwe mpuzamakungu yitaho impunzi hasere kugira tubabaze ico bagiye gufasha abo banyagihugu bari mu kangaratete. Balthazar Miburo. Tutandukire mu gisata kijanye n'intwaro ibereye, abakozi begukira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu baronkejwe akazi mu myaka ya 2024 na 2025 batararonswa agashahara kabo. Basabwa gukurikirana amadosiye yabo iyageze mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Byashikirijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu
aho yari umutumire mu nama nshingamateka ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 29 ruheshi. Muganga Fidel Nkizabahizi arizeza ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwafashe mu minwe ico kibazo kandi ko agashahara kabo kazoboneka. Kurikira Fidel Nkizabahizi aramutswa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Imyidogo y'abakozi baronkejwe akazi kuva mu mwaka wa 2004 na 2025 gushika ubu bataratunganirizwa. Ahantu bamenyesha ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ico kibazo bagifashe mu minwe kandi benshi baje gutwitura kandi amadosiye menshi y'abakozi yaratunganijwe ararungikwa muri fonction publique. Uno munsi abataratunganirizwa turabihanganisha kuba barahindiriye, ariko kandi tubasaba kenshi gukurikirana amadosiye yabo iyo ageze muri fonction publique. Hariho benshi bayitura bakanyandikira ama message tukaboriyanta kugira bashobore gukurikirana amadosiye yabo. Hariho n'abandi benshi byakevye kubera abasanga amadosiye batanze harimwo kamwe cyangwa kandi katarimwo, bagasabwa kuzuza dosiye ugasanga nko muri iyo yatevye muri ressources zimene kubera idakwiye, ariko izikwije zose zaratepojwe muri fonction publique kandi turabona ko traitement yazo igeze kure. Nibaza ko guteba guhembwa no guhembwa biratandukanye. Je no vuga gusa ko twobandanya dufashanya kugira muri fonction publique dossier zabo zibe kare. Mbere no bamenyesha yuko muri fonction publique kame mu bugo barateye imbere, kera barateba mugabo ubu yo dossier ishitseyo kare kwiki baheza bagatunganiriza. Tugume dufashanya kurikirana izo dossier zabo, ariko kandi tubizeza yuko agashara kabo kazoboneka. Mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Europeya muri politike naho birateye isoni ko ubutegetsi bw'u Burundi batazi gutegura umunsi mukuru wo kwikukira. Kubw'umuhari w'ibikorwa nkundagihugu MAP Burundi buhire uvuga ko umukuru w'igihugu yarakwiye kwerekana ku munsi mukuru wo kwikukira ko hariho akarusho mu buzima bw'abanyagihugu kavuye ku bakurambere baturondereye uko kwikukira, kakabandanya ku buryo yerekana uko yateje imbere igihugu. Dutega amatwi Emery Pacifique igira neza arongoye umuhari MAP Burundi buhire. Umunsi wo kwikukira kw'igihugu usigura iki? No munsi aho abarongoye igihugu berekana ico bongereje ku gihugu kuko bagisanze n'ingene ukwikukira kw'igihugu kwabandanije gutera imbere. Mu vy'ukuri CNDD FDD ntigira ico yereka abanyagihugu. Icambere coco birateye isoni, ubwa mbere hoho ubutegetsi uhereye ku mukuru w'igihugu ukagenda no kubo bakorana batazi gutegura umunsi mukuru wo kwikukira, no kuvuga umunsi mukuru wo kwerekana ko mu vy'ukuri hari akarusho mu buzima bw'abanyagihugu kavuye ubwa mbere na mbere ku bakurambere baturondereye uko kwikukira, kakabandanya ku buryo uvuga uti nanje ubu ntwara raba ingene nguma ndabarongora muri iyo nzira yo kwikukira, eheraba imishahara yanyu yarongerekanye, eheraba nabakoreye ibi nibi. Muri make rero CNDD-FDD hamwe na leta yayo barazi ko uwo munsi ataco bari bafise bovuga bakoze ivyo abanyagihugu biteze ku munsi nk'uyo. Ku munsi nk'uyo ni umunsi wo kongera imishahara kubera yuko ubuzi yuko umwimbu wagwiriye. Ku munsi nk'uyo ni umunsi wo kuvuga imigambi ihambaye ugiye guha igihugu kuko ubuzi yuko ivyibanze abanyagihugu bakeneye wabibahaye. Ariko umukuru w'igihugu aho kuvuga iyo migambi narinda babwiye, wewe yahisemwo ibi bikurikira: gusa n'uburengera karimbi ishengero katolika, atangura kuvuga ivyo abakoroni, yerekana yuko abakoroni ivyo bakoze, hanyuma atangura kugaya no gusuzugura abarundi bahunga igihugu, ariko we ntiyagira ikintu na kimwe yerekana yamariye igihugu. Muri make rero ibi bisigura iki? Iyo umaramazwa nuko ataco umaze mu gihugu, mu rwego canke mu nshingano uba ufise, ucurondera ingene wigovyora n'ingene usamaza abatabona kure.
Emery Pacifique igira neza akavuga ko kugaruka cyane ku bakoroni ari kwigovyora ko umukuru w'igihugu na leta yiwe n'umugambwe wakomokamwo mu gihe batagira ico bavuga, bagahamagarira abarundi guhagurukira rimwe bakagwanya ubutegetsi kuko aribwo ngorane ku barundi n'Uburundi. Twongere utege amatwi Emery Pacifique igira neza arongoye umuhari Mapurundi Buhire. Uku kugaruka cane ku bakoroni ibi vyose tuvyita les échappatoires d'un faible, ukwigovyora mu gihe utagira ico uvuga. Ibi nivyo ujya munsi mukuru twebwe utwereka yuko umukuru w'igihugu na leta yiwe n'umugambwe bakomokamwo nta migambi bagira, nta vyiyumviro vyiza vya politike bagira, ni ibibugu binyonyeza amaraso y'abarundi. Ico gituma duhamagarira abarundi bose ko atakindi gisigaye, ko atakindi cizere bakwiye guha ubwo butegetsi, ko bakwiye kumva kakamo bagahagurukira rimwe natwe twese bakagwanya ubutegetsi kuko bubamereye nabi, kuko aho kubakiza ingorane nibwo ngorane kuri bo. Inzira zose amategeko yemera bakazikoresha kugira ngo ubwo butegetsi buhave. Tukiri muri ico gisata nyene ca politike, urunani rwatavuga rumwe na leta Sefo Arusha rwarandikiye ikete umukuru w'igihugu c'u Burundi rumusaba ko yoshira mu ngiro ivyategetswe na sentare y'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko, aho yemeje ko ikiringo ca gatatu ca perezida Nkurunziza kitari cubahirije amategeko. Muri Sefo Arusha bavuga ko no kubona igihugu kimaze igihe kitagira igitoro, ifumbire n'ibindi ari ingaruka z'uko igihugu ataburongozi bufise. Kurikira Frederic Bavunyuvira arongoye Sefo Arusha. Muri rino kete duhera tumwibutsa izi njyane zavuye, izi njyane zandurutse kuri ca kiringo ca gatatu cyo yasubiriye yashaka ku nguvu gucahamba vibwirizwa nshingiro kubera gasuzuguro n'akagaye ngo barakomeye, ngo barafise igisirikare, ngo byose barashobora kubigira ku nguvu. Rero icabaye nuko iyo ako kaga twagiyemwo ari akaga mu vy'ukuri kagize ingaruka mbi, kubera ko si ingaruka mbi za politike gusa, zabaye cyane cyane ingaruka mbi zijanye n'amategeko, kuko sentare ya muri kajya karere yaravuze neza iti ijya ngingo yaciye kubiri n'amasezerano ya Arusha, ica kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'i Burundi ryo mu mwaka wa 2005, ica kubiri n'amategeko agenga uwo muryango. Rero dutangazwa n'ingene mu ruhande rwa perezida umenga ntaco vyanyumaze, nkuko umenga rijya shirahamwe ataco rimaze, nagasuzuguro ku bandi. Rero tukavuga tuti mbe none ko biba byanditse uko, no kuvuga ingingo zose zafashwe nta gaciro bigize bazigifise, kubera ko bamaze kwerekana yuko guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro, guca ko n'amasezerano ya Arusha waramaze kuvuga uti jewe ivy'inzira za politike ndabihevye, reka nigirira ivy'iwanje, ugize ivy'iwawe naho nta muntu ashobora kubiha agaciro. Hanyuma twarabonye yuko mu bya politike by'ukuri usanga ko uyu munsi nta demokrasi hari, amatora ni ibintu nyene babohekeranya kugira ngo biyibire amajwi, hanyuma bigumize ku butegetsi, nta higanwa, nta migambwe, ntaki. Hanyuma no mu mugambwe urumva uyu munsi ho barakubwira bati utaje mu mugambwe nturonka ikintu, uja kwa muganga, ntuja mu isoko. Frederic Bavunyuvira avuga kandi ko umugambwe CNDD FDD n'abarongozi bawukomoka ko bifatiye mu gahanga ingingo zafashwe na sentare y'ibihugu by'ubuseruko mu kudashira mu ngiro ivyo yaciye. N'ubu dusubire twumvirize Frederico Bavunyuvira. Kuko sentare ya muri kajya karere yaravuze neza iti ijya ngingo yaciye kubiri n'amasezerano ya Arusha, ca kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'i Burundi ryo mu mwaka wa 2005, ica kubiri n'amategeko agenga uwo muryango. Rero dutangazwa n'ingene mu ruhande rwa perezida umenga ntaco vyanyumaze, nkuko umenga rijya shirahamwe ataco rimaze, nagasuzuguro ku bandi. Rero tukavuga tuti mbe none ko biba byanditse uko, no kuvuga ingingo zose zafashwe nta gaciro bigize bazigifise, kubera ko bamaze kwerekana yuko
guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro guca kuri n'amasezerano ya Arusha waramaze kuvuga uti jewe iby'inzira za politike ndabihevye reka nigirira ivy'iwanje bugize iby'iwawe naho nta muntu ashobora kubiha agaciro. Ubukene bw'igitoro bwabaye akananira abahinga muri komine Karuzi intara ya Gitega haciye kitari gito na gike kibonetse bakigura kuri magendo ku giciro cy'umurengera. Ivyo vyatumye ibiciro byo kwiyunguruza biduga ku rugero runini. Emmanuel Ndayishimiye aratubwira ibijanye n'igitoro ikaruzi. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Karusi mu ntara ya Gitega bavuga ko kuyunguruza bisigaye bigoye, bakavuga ko sitasiyo zitatu zisanzwe zitanga igitoro zimaze igihe zitagira igitoro, ngo n'igitoro gike kibonetse bakigura kuri magendo ku giciro c'umurengera. Karusi amasitasiyo ashika atatu haheruka igitoro mu kwezi kwa gatanu caraje mu ntango kibagiwe co n'ikintu bita mazutu tuba haciye nk'amezi nk'atatu cankane igitoro kije kimvizanye n'igitoro kabisa barabe kuko abanyagihugu nibo bagira ingaruka mu buryo buke basanzwe bafise byaba ibidandazwa birazimba byaba ibintu byose bica bizimba kubera ico gitoro nyene. Kubera ubwo bukene bw'igitoro aho muri komine Karusi ibiciro vyo kwiyunguruza vyaraduze, eka na za modokari z'amashirahamwe zunguruza abantu bita agence nazo nyene zaradugije ibiciro vyo kwiyunguruza. N'ubu kuva Karusi Gitega 15 Karusi Muyinga 15 amagare baragerageza ngabo nabo nyene baradugije ahantu ha Karusi Bujumbura yahora ari 15,500 mugabo ubu ni 30,000 kandi abo nyene bakubwira ati none tugiye kugura ibido y'amazutu ya verite 240 ariko mwumva twokunguka gute. Abo banyagihugu bo muri komine Karuzi basaba leta gutorera inyishu ico kibazo c'igitoro ngo nayo mu gihe zobandanya uku ibitari bike bishobora kuyangara na rijya basazwe bugarijwe n'ubukene butagira izina. Arakoze Emmanuel Ndayishimiye. Kuwa gatatu Mukakaro buri mwaka isi rahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe isi izira ubumwanya butabora. Uwo munsi washinzwe mu ntumbero yo gukangurira abantu ingaruka mbi z'ubwo bumwanya ku bidukikije kuko ari imwe mu bicafu imara igihe kirekire itarabura kandi ikanduza isi, inzuzi n'ibiyaga vy'amazi. Uyu munsi rero ukabushitse hacibonekeza ubumwanya butabora mu mihingo itandukanye mu Burundi ibeza bikagira ingaruka mbi ku bidukikije. Ido nido na Dani Claire iratwumva. Kuva mu mwaka wa 2018 igihe leta y'u Burundi yafata ingingo yo kubuza kwinjiza gukora no gukoresha ubumwanya butabora, haribonekeje igabanuka ry'ubwo bumwanya mu masoko no mu mamangazini atandukanye. Ariko rero naho ico kibazo gisa n'icagabanutse haracari iyindi ngorane ikomeye, iyo nayo ikaba ari amacupa ya parasitike akoreshwa mu mazi n'ibinyobwa bitandukanye. Ayo macupa niyabonwa cyane akwiragiye mu mabarabara, mu mifirege y'amazi no ku nkengera z'inzuzi n'ikiyaga Tanganyika. Abaharanira gukingira ibidukikije mu Burundi bavuga ko ayo macupa abandanya konona ibidukikije kubera uburyo buke bwo kuyegeranya no kuyahinguramwo ibindi bikoresho. Ivyo rero bituma menshi muri ayo aherera mu bidukikije agateza imicafu iheza ikagirira ingaruka ku buzima bw'abantu no ku binyabuzima byo mu mazi. Abahinga mu bijanye n'ibidukikije basaba ko hokongerezwa uburyo bwo kwegeranya no gusubiramwo uko iyo micafu iva kuri parasitike itunganywa, hamwe no kubandanya gukangurira abanyagihugu kwitwararika isuku no gukingira ibidukikije. Mu mwaka wa 2025 leta y'u Burundi yaratanguje umugambi wo gushira mu bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura ibikono vyo gutamwo imicafu ya parasitike, cyane cyane amacupa n'ubumwanya. Uwo mugambi wari ugamije kugabanya imicafu no gukingira ibidukikije harimwo n'ikiyaga ca Tanganyika. Ivyo bikono vyashizwe ahantu hahurira abantu benshi nko hafi y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura, ku maparikingi y'imodoka, ku bibanza bifatirwamwo amabisi no mu yandi makomine agize igisagara ca Bujumbura. Muri kino gihe abadandaza n'abanyagisagara bavuga ko ivyo bikono byafashije kugabanya amacupa n'amasashe ya parasitike yahora atabwa mu mabarabara, ariko
ariko kandi basaba ko vyokwama bisukurwa no gukurwa ku gihe kuko hari aho bisigaye vyuzura imicafu igaseseka hasi. Ishirahamwe Fasha rirasaba abarundi gusenyera ku mugozi umwe mu kubirwanya. Patrice Saboguheba arongoye ishirahamwe Fasha avuga ko abanyagihugu bakwiye kugerageza gufata ingingo yo kutakira ivyo bikoresho nko mu gihe babihawe na rijya bikibonekeza ahenshi. Uyo ahanira ikingirwa ry'ibidukikije amenyesha kandi ko bikenewe ko iruhande yuko abajejwe intwaro bokoresha amategeko agwanya ivyo bikoresho bunahimiriza n'itangwa ry'inyigisho zo kubigwanya mu miryango kugira abanyagihugu bamenye uko bokwifata. Tumukurikire. Kuri uwo munsi Association Fasha turashimye gukebura dusubire duhanure cyane cyane abanyagihugu umwe wese narabe ibyo abagiye kugura cyangwa ibyo ariko arakora cyangwa ariko arakoresha aho bishoboka hose agerageze ivyo bintu bitabora areke kubikoresha cyangwa areke ko babimuha aho bishoboka. Turazi ko ahenshi mu mabutike mu masoko bagitekera mu maplastike mu mwanya bitabora ariko ko aho bishoboka tugerageze kuvyanka. Ivyo twakoresheje naho twirinde kubita mu nzuzi mu mifurege mu biyaga mu matongo kandi tuzi ko bitabora. Tugerageze gucagura aho bishoboka ibibora n'ibitabora tubitandukanye kugira ngo ibibora bizocika amase bitabira amatongo cangwe ivyo bitabora bizoce bifasha mu guhingurwamwo ibindi bintu vyoshobora kuba birafasha abantu aha kw'isi. Turasaba ko tugerageza kwigisha mu miryango n'ugwaruka n'abana bato birinde gutagaguza ibitabora vyose tubige kubereka aho babishira byo bita amakubere. Turasaba ko umwe wese aho yegereye ku ruhara rwiwe kwibarabara ku mutumba ko habaye umunsi w'isuku awitaba kugira ngo isuku ribe rya bose. Kubajejwe intwaro turabasaba yuko amategeko ahari bagerageza gusaba ko akurikizwa kugira ngo abavyirengagiza bibaye ngombwa bahanwe. Turabasaba abajejwe intwaro ko bagwiza uburyo bwo kurondera ibi byo bita repubere publique kuvuga amasaho bashobora gushiramwo iyo bicafu iyibora ukwavyo ibitabora ukwavyo. Turanabasaba gutunganya amanama canke isekeza ryotuma kugwanya ivyo bitabora bimenyekana mu mashure bimenyekana mu masoko bimenyekana n'ahandi hose abantu bahurira. Mushirahamwe Fasha barasaba kandi leta y'u Burundi gukorana n'amashirahamwe asanzwe agikoresha ibikoresho bitabora mu gutekeramwo ibidandazwa ahingura kugira bikunde ko vyo kugwaho burundu. Dukurikire kandi Patrice Saboguheba umukuru w'ishirahamwe Fasha. Turasubira kubasaba bagira igenzura aho bishoboka kuri ayo mashirahamwe atanga ivyo bikoresho bazi ko bitabora mugabo kandi babe bararondera ibishobora kubora mu mwanya tukiri muri periode de transition kuvuga turi mu gihe c'imfata kibanza. Turasaba kandi ku bantu bafise amahinguriro amashirahamwe ama entreprise bakora canke bakoresha ivyo bintu bitabora bagerageze buke buke bagende barategura imigambi ya kazoza yuko ivyo bintu bazobivamwo bagakoresha ibintu bidashobora guhungabanya ibidukikije. Bashira imitahe mu vyo gutekera mu masaho mu bindi bidatitura ibidukikije babishiremwo inguvu kandi bashiremwo n'amafaranga mu kuvyigisha. Duca tubwira ko dusaba leta y'u Burundi kugerageza gukurikiza amategeko yoba hari kugwanya ivyo bintu bidatituka bitabora ivyo bita amaplastike. Tugende turahimirizanya leta tuje imbere kugira ngo ejo mu myaka iri imbere abazokwaruka bazosange vyaheze. Amakuru ya RPA murakurikira muciye ku buhinga ngurukana ubumenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Mukanya turatandukira igice cya kabiri cyane makuru. RPA mu kiganiro dukingire ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu tugaruka ku ngorane abanyagihugu baba iruhande y'uhinguriro Buseko rihingura isima bamaze imyaka n'iyindi berekana ingorane bafise bakabura gitabara. Baraza kwerekana ingene amagara yabo abandanya kubangamirwa n'intumo iza muri yo sima hamwe n'amamoteri y'iryo hinguriro ahinda buri gihe. Ikiganiro ociye umunsi mu gushikirizwa na Elvis niyo mwungeri. Dukingire ibidukikije
dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije inshuti bakunzi ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu, nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa gatanu igenekerezo rya 3 Mukakaro 2026. Abanyagihugu bari iruhande y'ihinguriro rihingura isima buseko riri mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura bamaze imyaka basemerera berekana ingene ribandanya kubangamira amagara yabo cyo kimwe n'ibindi binyabuzima. Mbega impande y'iryo hinguriro hifashe gute? Ingaruka mbi abanyagihugu baba hafi y'iryo hinguriro bahura nazo ni izihe? Hokorwa iki kugira bakingira abanyagihugu begereye iryo hinguriro? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe mu kiganiro cyo kuri wa gatanu, aho tuza kuba turi kumwe n'abanyagihugu basanzwe baba iruhande y'iryo hinguriro buseko hamwe n'umuhinga aza kwerekana icokorwa ku neza yabo banyagihugu. Ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa gatanu mugishikirizwa na Elvis niyo mungere. Kaze. Mama, ni kubera gukunda RPA. Nijwi ry'abanyagihugu. Abanyagihugu baba mu micungararo y'ahari ihinguriro ry'isima buseko bamaze imyaka batabaza ko ibikorwa vyaho bibabangamira. Nta saganirizo bagira kuko mu mazu, mu mpangu, ku biti hose huzuye ivumbi ry'isima nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Ubu ku biti hose huzuye ivumbi rya buseko ku mababi, amabati yacu yose yuzuye ivumbi. Mu gatondo uvyutse usanga imbuga yose yuzuye irisima. No mw'ibarabara hari ibarabara ry'ipave rica inyuma ya buseko ryose ryuzuye ivumbi. Ubibona haciye imodoka canke imoto uraba ingene bica bimera nk'ibitumuka. Amabati yose yuzuye ivumbi. Nukuri nta muntu n'umwe naho woba uwo ari we wese ahaciye aca bibona hasi biruzuye, ahantu hose biruzuye. Mbere hariho twigeze kubaza ati none ubuseko yunguka gute kandi ibi bivumbi bambe isima yose tubona iguma itumuka. Ubushize hagikora abashinwa ntibyatumuka nk'ukuraha. Ubu rero ngo hari abatekinisiye bo muri Kenya. Abakenya nibo bariko barabikora. Rero sinzi ko ari ubuhinga buke, ibarabara ryose, amazu yose, ibiti byose byuzuye ivumbi rya buseko. Ibivumbi bya buseko, ibisima ntaho bidashika. Haba naho turyama ku gitanda usanga hagiye ibivumbi. Mu bifungurwa mu gikoni birinjira, muri dushe birinjira, mu bubati birinjira, nta hantu na hamwe bidashika. Iryo vumbi rero riri ahantu hose rituma amagara y'abanyagihugu abangamirwa. Aha batanga akarorero k'indwara zo guhema nabi usanga zigwaye abatari bake. Ikindi nuko amazu menshi yabomotse, ibiti n'ibindi binyabuzima navyo vyarononekaye ku rugero runini nk'uko bibandanya kuvugwa n'abo banyagihugu. Uretse ingorane bahura nazo zijanye n'amagara yabo, abanyagihugu bamenyesha kandi yuko iryo hinguriro rituma bamwe bagira n'ibibazo byo gusahurwa mu mazu kubera urwamo rw'imoteri zikorera mw'iryo hinguriro. Urwamo ruratuma abantu nk'ubu uryamye mw'ijoro
baradutoborera k'inzu nari nacibagiye baradutoborera k'inzu ugasanga inzu bayitoboye abasuma bakinjira indani ntubimenya kuko urumva urwamo ni rwinshi biguma bitigita nabo baca baprofita rero urwo rwamo bakama badutoboreye kw'inzu bakama batwije ubusuma ni bwinshi buturutse kw'ico kintu ca buseko naho nk'umuntu yokoma nk'induru vyogorana no kuyumva kubera urwamo bari rwinshi rwose rw'imashini vya buseko ega buseko ni nk'iyo tuzokoma kanyera kagenda aho kuvuga ngo gusa kizohava atari nk'umukuru w'igihugu avuga ati iki kimwe kihave kizogorana ko kihava kweri kuko ico kintu kingiriza igihugu ibintu vyinshi cane kingiriza igihugu ibintu vyinshi cane urumva kihavuye ibintu vyoba bizoca bibura na kera umwese gituma rero ivyo tuvuga vyose ni ukuri atihanagure hamwe bishoboke azokoma kagenda birashoboke nashoboye kurimana n'ivyo vyose bazohazana ariko ingaruka rero mu myaka iri imbere ntizobura nihatari burya bisaba yuko umuntu aja kwinyegeza mu nzu asubiye gusohoka nabone yagusanga mu bishe mu makosa mama ni kubera ko ukunda RPA Nijwi ry'abanyagihugu nijwi ry'abanyagihugu ikiganiro nidukingire ibidukikije twashimikiye ku kuntu abanyagihugu baba iruhande y'ihinguriro rihingura isima buseko riri mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura bamaze imyaka basemerera berekana ingene ribandanya kubangamira amagara yabo cyo kimwe n'ibindi binyabuzima abo banyagihugu babazwa no kubona leta n'abayigize babandanya kwirabira hirya bakegeranya gusa amafaranga ikura muri buseko ingorane bahura nazo akaba ataco bazikorako kuri izo ngorane zimaze imyaka zihanze abanyagihugu begereye ihinguriro ry'isima buseko Landry n'interetse umuhinga mu bidukikije amenyesha yuko iryo hinguriro rikwiye kwimurwa kugira abanyagihugu n'ibindi binyabuzima bironke amahoro. Ugiye kuraba aho ihinguriro riri n'imihana ya mbere iri biregeranye cyane biboneka ko bizogorana yuko uru ruganda rwa buseko rubandanya rubana n'imihana yakikujwe mu mwanya munini cyo no kwita long term ntibizokunda kuko izi ngaruka turiko turavuga kumwe naza ku mwanya wo kuzivuga mu majambo yimbitse kubijanye ukuntu amagara y'abantu bahari ariko arasinzikara amazi banwa impemu bahema ukuntu ico bita pollution sonore bijya byuma muko mubizi umutigito biragira induru induru bitera canke izijya moteri zawo ziriko zirakora umwanya wose zirabuza abantu gusinzira n'ibindi kandi twaba tuzi ko neza na neza ihinguriro riri mu gisagara ca Cibitoke cyangwa ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke rero muri long term muri kazoza kakure biragora yuko kandi tuzi ko n'akarere nkuko tubizi igwirano ry'abantu riguma riba abantu baguma baza barondera ibibanza hirya no hino yazo bikabandanya vyonona amagara y'abanyacibitoki bose n'aba hafi yayo rero muri long term bizogora ko riri hamwe riguma hajya hariho umwe muri babiri azoterezwa kwimuka ariko mu kurindira ko twashika kumbe tuza kubivuga nibaza ko hariho inyishu za vuba zihutirwa zokogwa. Mu kurangiza kino kiganiro Landry n'interetse abona ko ababijejwe bakwiye kuraba ingene gushiraho ubuhinga bukomeye bwo kuzibira iyo myotsi nk'uko bikorwa mu bindi bihugu mu kurindira ko iryo hinguriro ryimurwa. N'umunsi bavuga ko ari imiryango igera ku 300 mugabo irarenga ijya nico no kwita imiryango ishikirwa ubwo nyene donc les imiryango igeramiwe ubwo nyene ni hinguriro ya buseko ariko ugiye kuraba ijya miryango irarenga nawe ufata ko umuryango umwe ugizwe n'abantu 3 bane 5 byumvikana ko ari amagara y'abantu ibihumbi ageramiwe rero nta kintu kimwe coterezwa kuguzwa cyo kabwa ineza n'amagara y'abantu bisigura yuko rero tugarutse mu cokogwa cyane cyane mu maguru masha
ari uko boraba uko ishirahamwe rya buseko muri kino gihe yoronka ubuhinga bugezweho bwa none, kuko bino bintu turiko turavuga uno munsi byarabaye mu gihugu ca Senegal, naho nigeze gushika ndiko ndaraba mu gisagara ca Bani ni ku birometero 30 hirya gato ya Dakar, mu manuko bwa Dakar, umugwa mukuru wa Senegal, aho nyene ibintu nk'ibi turiko turavuga ngaha vyaguse ku muci bitoki vyabaye. Ikintu cakozwe n'iki bamaze kubona ko ishirahamwe ryitwa Sokosim rigaramira amagara y'abantu bahari, ababijejwe, abaserukira abanyagihugu, abahinga, abo muri leta n'abarongoye iryo shirahamwe baragiye hamwe baricara basanga yuko hategezwa gushiraho uburyo bushobora gutuma haba bwa buyungiro bugezweho bugabanya les particules, donc vya vyuka bigenda bija mu kirere bituma haba ijya myotsi muzi iteye ingwara nyinshi mu guhema, vyonona amazi, vyonona uruhu, vyonona amaso, vyonona amagara y'abakenyezi bibungeze n'abana bavuka, kugira ngo bagabanure cane ijya myotsi igenda hanze. Ico nico nibaza ko mu maguru masha coshobora gukorwa kugira ngo bagabanure ubukare bw'ijya myotsi irikira soka mu kurindira yuko ico no kwita inyishu yo muri kazoza canke inyishu irama iboneka, kuko biragaragara neza yuko irya shirahamwe rizotegezwa kwimugwa rikimirwa ahandi hantu, kandi niko nibaza yuko bazotegezwa no kuronka ba nyeneyo abari jejwe canke abarifise kuronka inshumbusho reparation canke compensation inshumbusho, kuko nawe urumva bari nitongo rya nyeneyo yari yabikoze arishinga abifitiye uburenganzira, naho twumva kumbure ho haragiyemwo igitsure canke kumunyaga. Rero izotegezwa kwimugwa, ubwo mu kwindira ko gimugwa ko ni ibintu bidakoreka mu munsi umwe canke mu minsi ibiri, kugira ngo bakingire cane amagara y'abantu bari hajya, barondere uburyo bwo gushobora batuma bazana ubuhinga bugabanya cane muri filtrage yajya bijya vyuma mu nda birungika ivyuka vyinshi mu kirere, bigabanure ubukare bw'ijya myotsi kugira ngo amagara y'abanyacibitoki akingirwe. Iyo niyo solution mu maguru ya masha yihutirwa yoshobora gufata mu kurindira ko ibiganiro. Nahandangirije kino kiganiro cyo kuri wa gatanu twashimikiye ku kuntu abanyagihugu baba iruhande y'ihinguriro rihingura isima buseko riri mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura bamaze imyaka basemerera berekana ingene ribandanya kubangamira amagara yabo cyo kimwe n'ibindi binyabuzima. Umuhinga yerekanye icokorwa ku neza y'abo banyagihugu. Shimiye mwebwe mwese mwayamuduteze yompi hamwe n'abagenzanje bo mu gisata c'ibidukikije bamfashije gutegura kino kiganiro. Muhagishikirijwe na Elvis Niyomwungere, naho ubutaha. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu, ku minsi yose ya gatanu. Arakoze Elvis Niyomwungere. Ino ngaha amakuru twateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwateza abiri ano makuru, bagenzanje bafashe mukatorokanya, ndabakengurukiye. Hervé Nuhire meje kwashikiriza ano makuru, nkaba ndabasezeye ndabifuriza kugira amahoro y'Imana.